Umuvyeyi niyirambire. Umuvyeyi n'umuntu yavyaye abana akabarera, akabagaburira, akabambika, akabakuza, akarinda asaza acitaho abo yibarutse. Umuvyeyi Emvyeyome ni ijambo ry'igifaransa riri mu rurimi rw'igifaransa risigura ko ari umuntu w'umutama akuze cyane canke umusaza akuze. Icitonderwa: umuntu wese akuze ntibisobanurwa ko aba ari umuvyeyi. Uwushaje wese aca yitwa umuvyeyi, ariko suko bimeze. Une vieille femme ni ijambo ry'igifaransa riri mu rurimi rw'igifaransa risobanurwa ngo umutamakazi canke umukecuru canke umunyokuru akuze ashaje cane. Une vieille femme, vieille ni ijambo rero risobanurwa ko aba ari umuntu akuze, ariko icitonderwa: umuntu akuze wese ashaje siko aba ari umuvyeyi. Abarundi twakoronijwe n'abafaransa bavuga indimi z'igifaransa n'igiswahili, maze bituma abarundi bumva iryo jambo ngo une vieille femme, baca bahitana ako kajambo ngo vieille, baca bavuga ko umuntu akuze wese ari umuvyeyi. Guhera ico gihe umuntu wese babonye akuze bamwita umuvyeyi. Ariko nagomba mbwira abadukurikirana kuri runo rubuga rwa Sabanerwa TV, mu busesenguzi twagize twasanze umuntu wese ashaje atari ko aba ari umuvyeyi. Kugira ngo umuntu yitwe umuvyeyi ni ijambo rikomeye cyane kwitwa umuvyeyi. Kwitwa umuvyeyi ni ijambo rikomeye cyane kandi rihambaye. Ni umuntu yavyaye abana akabarera, akabagaburira, akabambika, mbere bose bakagenda bamwita umuvyeyi. Mwibuke neza kandi yuko hariho abantu bavyara abana bakabata mu makanevu canke mu matwareti. Abo rero naho bokura, ryabanga ryo kwitwa umuvyeyi baba bararitakaje, ntibaba bakitwa abavyeyi. Kuko umuvyeyi ni uwitaho ikibondo yibarutse, akaconsa neza, akakigaburira, akacambika, akakibungabunga gushitsa ico kibondo gikuze. Rero abo babajugunya mu matwarete no mu mifurege, abo si abavyeyi haba namba. Kera iwacu ku gatumba hari umugabo yafashe umwana w'umubanyi amwivye itomati mu murima, aca afata uwo mwana aramutwara, afata ukuboko k'uwo mwana akuvumbika mu muriro. Ngira ngo abakuze baba ku gatumba barazi ijambo kuvumbika. Avumbika mu muriro ukuboko k'umwana nka kurya bavumbikayo ikijumbu. Uwo mwana araborogara arasha. Abavyumvise bose baramuvumaguye bati nta muvyeyi arimwo. Kandi ntihenze, naho nari nkiri umwana ndibuka neza ko uwo muntu yakurikiranywe n'ubutungane. Imana idufashe cyane bene data.
kubona umuntu kwitwa umuvyeyi ni ijambo rihambaye cyane, kuko umuvyeyi ni kirumara mu muryango no mu kibano. Kandi niwumva umuntu bamwita umuvyeyi bakamwita umuvyeyi, uwo muntu iryo peta aba yararikoreye. uze ubimwubahire, kuko iryo peta riragoye. Kugira ngo uronke abakwe, uronke abakazana, uronke abuzukuru, iryo peta riragoye kurikorera bene data. Nukuba warihanganye, ukemera ugasonza, ukarara rubunda, ugateka umutwe, kugira ngo abana Imana yaguhejagije ntibagupfire mu maso. Ukabagaburira, ukabambika, ukabarera, kuko asangwa hari ikintu kibabaje kandi giteye agahinda, nuko abana bagupfira mu maso bishwe n'inzara. Ni naco gituma mu vyagezwe 10 vy'Uhoraho Imana yacu, vyatumye Imana ishiramwo icagezwe co kubaha abavyeyi. Twese abemera igitabo ca Bibiliya yera turabona amajambo ari mu gitabo co Kuvayo igice ca 20 ku murongo wa 12 haravuga ngo, wubahe so na nyoko, niho uzorambira mu gihugu jewe Uhoraho Imana yawe nzoguha. Bakunzi mudukurikirana ku rubuga rwa Sabanerwa TV, uyu munsi twahisemwo kwiga iki kiganiro, iki cigisho kivuga ku muvyeyi. Tubasabe mufyonde sabone, mwongere mufyonde jeme, urwo rukumu ruraba hejuru ruri munsi ya video mu rufyonde ko rimwe gusa. Iyo mufyonze kuri jeme bituma video ikikwiragira henshi cyane hashoboka, hanyuma ubutumwa canke zino mpanuro zigashika ku bantu benshi bazikeneye. Imana iguhezagire wewe wakoze sabone, na wewe wafyonze kurwo rukumu ruri munsi ya video rwitwa jeme. Imana iguhezagire cyane. Nshinze intahe gatoya, jewe mu buto bwanje mama amvyara yarakunda kunkubita cane, yarampana nkuko n'abandi bavyeyi bahana abana babo. Ariko igitangaje nagomba ndababwire, kandi ibi ndiko ndavuga na nubu nama ndabivuga umuvyeyi wanje yumva ari ngaho imbere yanje ndiko ndashinga intahe. Sintinya kubivuga kuko ntibintera isoni, kuko ni icirato kuri jewe. Umuvyeyi wanje yarampana akankubita ndi umusore nkwije imyaka 17, 18, akankubita nkarendeka, kuko narinzi umuvyeyi carico. Umuvyeyi wanje yankubita nkaguma hamwe. Murazi namwe umusore w'imyaka 18 abafise inguvu canke se inkomezi zo kwigwanira, ku buryo utopfa kumukubita ukubonye. Mugabo nari narazirikanye iri jambo ryo mu gitabo cy'ivyagezwe n'Uhoraho, twumvise ngo wubahe so na nyoko, kugira ngo uzurambire mu gihugu jewe Uhoraho Imana yawe nzoguha. Kandi narakunda kumva batwigisha mu mico y'ikirundi ko kizira kubahuka kubangurira ukuboko umuvyeyi yakuvyaye. Umuvyeyi yakonkeje nuwo kubaha.
ico gihe rero naremera nkabunda akampondagura uko ashaka, numva ndababaye nkirukanga nkakizwa nayo nameze. Aho ndiko ndavuga amaguru, nkiruka nkahemukira kure nkamusiga. Kugeza amagingaya nawe arabizi, nibi nama ndabimubwira kandi nama ndabishinga intaha imbere y'ishengero nawe yumva. Sinigeze mbangura ukuboko ngo ndamukubita ingumu imwe gusa canke ikoferi imwe gusa, naho yaba ariko arampana kandi afise uburake bwinshi. Ntaho nigeze mbangura ukuboko ngo ngwane n'umuvyeyi ankubite nanje ndamukubite. Ico kintu kugeza amagingaya ntaco nigeze nkora. Ivyo rero vyampaye umugisha gose, kuko ata muvumo w'abavyeyi mfise. Kera baratubwira yuko uhirahiriye ugakubita umuvyeyi hanyuma akavuma ibere ryakonkeje ko waba ubaye ikivume. Nakuze rero numva ivyo bimeze nk'imigenzo canke se nk'imico y'abarundi, nkura ndavyubahiriza. Naho yampana nkababara, sinigeze mbangura ukuboko ngo ndanamushibure canke se ngo ndamukubite ingumu nicira inzira yo kwiruka. Oyaye, nakora ibishoboka vyose nkamwikura, nkiruka nkatungwa nayo nameze. No mu buryo bw'impwemu turafise abavyeyi batureze, turafise abavyeyi batwigishije ijambo ry'Imana, turafise abavyeyi batubatirije, batwigishije ivyo kubatirizwa, baratubatiza, baraturera, batwigisha ijambo ry'Imana, batwereka aho dukwiye guca naho tudakwiye guca, baratugaburira, baratubungabunga, batubwira ijambo ry'Imana. Abo nabo rero n'abavyeyi. Wokwibaza uti none ni kuki yashizeho ifoto y'umwungere wa mbere wo mu Gashikanwa? Ni kuki ari we yashizeho? Oyaye, nagomba nkubwire ko ari bisanzwe. Icatumye nkora ivyo suko ngomba mvuge ku vyo mu Gashikanwa. Oyaye, iyo nagomba nashiraho n'umwungere w'Ibujumbura ariwe muvyeyi w'ishengero ry'Ibujumbura, nashiraho umuvyeyi w'ishengero ryo mu Kayogoro, nashiraho umuvyeyi w'ishengero ry'Ikiremba, nashiraho umuvyeyi w'ishengero ryo mu Kirundo, nashiraho umuvyeyi w'ishengero ry'Inyanzarake n'ahandi n'ahandi. Ariko siko nabikoze. Twashizeho umuvyeyi w'ishengero ryo mu Gashikanwa kuko uwo ariwe muvyeyi wanje yamvyaye akandera. Niyo mpamvu ariwe natanze kwa karorero, kuko uwo niwe papa amvyara mu buryo bw'impwemu. Niwe yanyigishije, aranyereka icatsi n'ururo, aranyereka uko ijambo ry'Imana rivuga. Naho mba ngaho Bujumbura, sinohimba nabi ngo mpimbe ico yimena, canke se ngo mpimbe misi ncukuboko ngo nibagire uwo muvyeyi wa Gashikanwa. Niwe yatureze twese abanyagashikanwa. Ndizera ko abenshi ibi ndiko ndavuga bavyumva cane. Yaraduhereye amata ku ruhimbi, aratugaburira ibyo kurya vy'impwemu, mbere kubashoboka n'ibyo kurya by'umubiri. Uko ashoboye gukora kose yaragukoze kugira ngo shengero ry'Imana ribeho nk'abana b'Imana koko,
turiko turaja mw'ijuru. Sinokubahuka kumuvuga izina canke se ngo ndamurengere, uko ari we yandeze aranyonsa ndakura kugeza magingaya. Nk'uko twamye tubivuga, usomye Bibiliya urabona ko abantu bagararije abavyeyi bitabaguye amahoro, kiretse abatakamvye imbabazi hakiri kare. Usomye Bibiliya mu gitabo cyo guharura igice ca 16 ku murongo wa 30, urahasanga inkuru z'abagombye kurwanya Mose na Aroni. Emwe bahuye n'ingorane zikomeye cane. Bibiliya iratubwira ngo isi yarasamye irabamira. Mwarumvise ivya Aroni na Miriyamu, ingene nabo nyene bagize ishari bagirira Mose ishari. Mose yari afise umugore w'umunyegiputakazi. Uwo mugore bari bibaniye neza, ameze neza, biyumvikanira. Maze Aroni na Miriyamu baca bagira ishari. Hari abantu bagira ishari iyo babonye ivyiza bikujeko. Yamara nagomba ndababwire bene data, ishari ni ribi, riva ku mugwanizi Satani. Hunga ishari mwene data, kuko ishari nta handi rikujana atari muri Gehinomu. Ndabibutse kandi ko uwo Miriyamu ari we mushiki wa Mose bavukana mu ndimwe. Yamara ishari ryaramuteye agirira ishari musaza wiwe Mose, bifadikanije na Aroni ngo bamugirira ishari, ngo mbega Mose niwe Imana yovugisha gusa, mbega two niyotuvugisha. Bamaze kumugirira ishari, bipfuza ko nabo Imana yobavugisha ku nguvu, Imana iravyumva kandi ntivyabaguye amahoro, uretse ko baciye batakamba vyihuse basaba imbabazi. Ariko nubwo biruko, Miriyamu yaciye asesekara kw'imibembe ngo yera nka sheregi, ngo amera nk'ukivutse kitageze. Ivyo rero vyatumye Aroni nawe aca apfukamanga atakamba asaba imbabazi Mose, amubwira ati nukuri twohejwe nabi tugira ishari, tubabarire nukuri. Raba Miriyamu, ibi bintu bimubayeko, ndatakambye Imana tubabarire twohejwe nabi, twagize ishari, twakoze iki caha, kitubabarire Mana. Batakambira Mose nawe abasabira imbabazi ku Mana. Hanyuma rero Imana ngo ica irigarurira bagirira ikigongwe. Miriyamu amara iminsi 7 yugaranwe, kuko ariyo cyo gihano yarahawe cyo kugaranwa ategera ishengero, ikoraniro ry'abera. Iyo minsi 7 irangiye, abona gukira iyo mibembe, asubira mu ikoraniro ry'abera hamwe na Aroni. Ntibasubiriye kongera gukerutsa ijambo nk'iryo ryo kurwanya umuvyeyi yabonkeje amabere yo mu buryo bw'impwemo. Turafise abavyeyi aribo bakozi b'Imana batuvyaye, dukwiye kubaha tukabubahiriza ukari abavyeyi. Imana idufashe cane. Umuvyeyi ni kirumara. Umuvyeyi ni kirumara kandi yashizweho n'Uhoraho. Mu gitabo cyo guharura igice 12 ku murongo wa mbere niho uza gusanga ayo majambo avuga ku vya Aroni na Miriyamu, n'ukuntu Miriyamu yasheshe imibembe azize kugirira ishari umuvyeyi ari we Mose. Imana idufashe cyane bene data, Imana idutabare. Umuvyeyi yakuvyaye
namba ari uwakuvyaye mu buryo bw'umubiri canke yakuvyaje ubutumwa bwiza, uwo n'umuvyeyi akwiye kubahwa, akwiye guhabwa amapeta yakoreye, akubahwa nk'umuvyeyi kuko ntiyakujugunye muri vya bihe bigoye, ntiyakujugunye eka n'amadubu y'abadayimoni aje yabaye wa mbere mu kugutabara. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Hari abantu Imana itera iteka bakaza mu gisagara ca Bujumbura bava ruguru, bamaze gushika mu gisagara ca Bujumbura bagatunganirwa. Iyo basize abavyeyi ruguru bagatangura kuhibagira, bakaza barajayo buri noheri, mbere vyashika bagatangura kwibagira n'umwaka umwe canke ibiri gahera batagiye, bagatangura kubona kumengo abavyeyi babo baragayitse. Umuvyeyi yakumbura akipakiza akamanuka akaza kumuraba, uwo muntu agatangura kumunyegeza ngo abasirimu bagenzi we ntibabone se wiwe. Bene data, mwene data, nshuti zanje mudukurikirana kuri no rubuga rwa Sabanerwa TV, nagomba ndabahanure umuvyeyi uko ari kose, naho yoba didemanga avuga bigorana, aguma yitwa umuvyeyi wawe. Naho yoba agendera imibango, aguma yitwa umuvyeyi wawe yarakonkeje. Naho yoba ubona umengo aragayitse, wibuke ko ari umuvyeyi wawe yakonkeje, azokwamara umuvyeyi. Niwibuke amabere yiwe wonse, niwatahura iryo banga ntuzosubira kwiyumvira kugarariza umuvyeyi wawe. Niwibuka ingene yakenyeye munda agakenyera umukanda, ashonje akakonsa, avuye gukora ukamununuza amaberebere ashonje, ivyo niwavyibuka ntuzosubira kwiyumvira gukengera umuvyeyi wawe. Naho yoba abonetse ko akantu kameze nk'ikosa, wiyumviriye amabere yakonkeje, ukiyumvira ko akatagutaye mw'ikanevu, ukiyumvira yuko atagutaye muri twarete nk'ababandi twumva, ukiyumvira ingene yaraye rubunda ariko ararondera ico wofungura, ico kintu uzukimwubahire. N'umuvyeyi koko, kandi n'Imana iramushigikiye, kuko kugira uboneke Imana yagucishije muri we. Imana idufashe cane bene data. Umuvyeyi wawe ahari, umuvyeyi wanje jewe ndiko ndababwireye amajambo ndacamufise. Papa niwe yitavye Imana, ariko mama aracariho. Niyirambire nk'isima ya kera, niyirambire natunganirwe, yibonera abuzukuru, yibonera inzukuruza, yibonera abamyiramyira. Umuvyeyi wanje nawe wo mu buryo bw'impwemu, uyu nyene muriko murabona kuri ekra, niyirambire, niyikomerere, Imana imudukomereze, niyibonera abuzukuru n'abuzukuruza n'inzukuruza n'abamyiramyira, yibonera ubwiza bw'Imana gushika kuri wa musi inzambi zovuga canke se urupfu ruje rukatujana. Nico cigisho nari ngombye ngo tube turiga twibukanya bene data, twibukanye ivyerekeye umuvyeyi, ngene umuvyeyi ari kirumara mu bugingo bw'umuntu. Imana ibahezagire mwese abakunzi bacu mwadukurikiranye gushika iki cigwa kirangiye. Imana ibaha umugisha mwinshi. Mwari kumwe na Sabanerwa TV. Ciao ciao.